nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri ya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati jewe ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga, ntimusinge n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndabariye nti ndagiye mpezenze garuke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbagwa nuko ngiye kwa Data, kuko Data ari wanduta. Nuko rero ndababwiye bitaraba, kugira ngo aho bizozira muze mwemere. Singisubira kubaganiriza kuko ugaba iyi si yaje, ntaco ashobora kumbwira, ariko reka isi imenye ko nkunda Data, nkongera nkakora nk'uko yantegetse. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iyo turiko turazirikana ububasha bw'Imana, hari igihe usanga umenga tuzirikana ku ruhande mbere Imana idakunze kubugaragazamo, bwa bubasha bukomeye butera ubwoba, bwa bubasha bukomeye burahura umutima bugatuma umuntu aca yemera bukwi na bukwi, bwa bubasha bw'umuntu akize ikintu muganga atashobora kuvura, bwa bubasha buhanitse twese tugomba gutangarira, nk'ubwo gukorora nk'ikinyenyeri kigakorokera nko kw'isi, canke sinzi ikindi kintu gihambaye gihanitse, na bumwe bwaboneka i Fatima izuba rikamanuka ariko ridaturiye abantu. Izuba naho ryomanuka imilimetero twoca dusha, mugabo i Fatima ngo ryaramanutse, abantu bari baje kunyagirwa, impuzu zica ziruma mugabo badahiye, birisubira hariya. Bose baca baremera ati turemeye. Ubwo bubasha nibwo dukunda, ubwo bubasha bw'aba pasiteri b'abadadi utabuzi ibibakoresha, bahuha umuntu agaca atemba ngaho, harimo amavuta n'amawoki n'amawusa nibwo dukunda. Mugabo uyu munsi ijambo ry'Imana sinzi ko mwabonye ubundi bubasha ryatweretse. Murabe muri iki gisomwa ca mbere, Pawulo baraheje kumwegagurira, bamutera amabuye ngo bibaza ngo yapfuye, ngo mugabo ngo arandara, abigishwa be baramwandaza, acaja kubandanya kumenyesha ijambo ry'Imana. Imwe baheje kumuterera amabuye. Murabibona ubwo bubasha, murabubona? Ari nkawe utabufise ivyo bintu wowe bibandanya, uca ugenda kwizika ahantu uti oya ni mu nkande hama ninakira ndagiye kuraba ingene ndondera ibintu by'ubuzima bwanje ukundi. Suko kubera ububasha bw'iryo jambo buriko buramukoreramwo, ububasha bw'amabuye bashobora kumutera buramubabaza, mugabo ntibushobora kumuhinduza ingingo yindi ikomeye afise. Kuko ntayatubwiye ati Imana ko ifise ububasha nka Pawulo yo guca ahuha cakagera kumwe kwa Yesu, kagira ati murondera nde, bagasubiza inyuma bagwa hasi. Ubwo mwazi ko nawe nyene yaretse bakamufata. Ariko ivyo hari irindi jambo ry'Imana ryiza ryaciye risigura ngo kubera ubwo bubasha bw'Imana buri muri we, kubera ayo mahoro y'Imana ari muri we, hakabibona gusa nk'ibintu by'abantu bamuteye amabuye, agaherera ku nzigo y'abantu bariko baramutera amabuye kandi ariko agira neza. Hariho ikintu twumvise Yesu avuzemo muri iyi nkuru nziza ikomeye cyane, akagira ati mwumvise ngo ariko arabwira Abigishwa agira ati umwansi araje, isaha yiwe irageze. Mwumvise agira ati gusingisubira kubaganiriza ngo kuko uwugabiye isi yaje. Sinzi ko atagiye mwumva ko ububasha bubi bw'inabi
mbere na sekibi ushobora kugira pression ku buzima bwawe mu buryo bwinshi, ku buryo bw'uko wumva umenga ntucumva ingene n'Imana iriko irakuganiriza, kandi nga wumva gusa ububasha bw'inabi bugukikuje buriko buragukorerako. Ariko Yesu agaca agira ati ntacyo ashobora kumbwira. Hari ahandi bavuga ngo ko muri jewe, ngo ahandi avuga ati ko muri jewe ngo nta kintu afise c'ifatiro kugira ngo angire ko pression direct ashobore kumpinduza. Murazi burya ikintu giha inguvu cyane shetani muri twebwe, murakizi? Ntimuze muratinya abapfumu. Hari abantu basigaye babakangisha ngo ndagutwara kwa naka ngo bakuvugutira umuti, kaca usanga nawe wakira umutwe ntacyo ashobora kukubwira. Bugingo adasanze ikintu yogufatira ko muri wewe. Cyo gituma ijambo ry'Imana na Ekleziya baratwigisha yuko dutegerezwa kwama turi mu cyo twita inema yeza, kuguma mu nema yeza, kuguma turi mu rukundo rw'Imana. N'igihe biruzi ko waguye mu cyaha, ukivyuba mutima akabigushiramo, mu mutima wawe pfukama kugira ngo ukure muri wewe, wicyorore, wiyeze, kugira ngo bivuga mu mvugo mukunda gutinya imvugo mu baporoti. Twe tuvuga kwicyo hano abantu uvuga ngo kwiyeza, nta wiyeza, n'Imana itweza. Ugaheza ugakura ico kintu cyose wumva uti iki kintu mwasi yoza yo gifatirako, akandurumbanya, akamburabuza. Yesu akagira ati simbisubira kuvuga neza kuko ugabiye isi yaje ngo ntacyo ashobora kungira, kuko ataco afise amufatirako. Aka kajambo karyoshe kanyuma yasozereyeko ngo ariko reka isi imenye ko nkunda Data, nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Muri uwo mwanya Pawulo bamutera amabuye, birababaje kubona azira iryo jambo ry'Imana, umenga ryari gukora amapuissance yaryo rikamutabara ntategwa amabuye, ahubwo baje kumutera amabuye akari ubabo babona rero ikiganza c'Imana, Imana ikabacisha ko abana b'intoki. Mugabo muri baragira ati muvise n'ingene abantu babwira abigishwa abandi bati hariho akantu muzotegerezwa gucamo ko kubabara imbere y'uko mwinjira mu bwami bw'Imana, kuko n'akaryo kaba kabonetse kugira ngo ugaragare gukunda Data, kandi naho Imana izogaragaza yuko igukunda, kuko burya ububasha bubi bwose buzokwisukako, ariko burondere kukudonora bunanirwe. Shetani kamaramara igasubira inyuma yiyambagura igira iti nari nzi ko ninamugira ko pression nkamuraza inzara nka gatatu, nkamuryoza nko mu ngwara imuryi kamubaba, akamara imisi ngaho adasinzira ko azoca arogota agatuka Imana, kumwe yagenda kubisaba Imana kuri Yobu, mu makanya gato nuko wamupendereye ndamubwire ko pression yo katagutuka, ahubwo akanina hazimana ngo reka isi imenye ko Data, ko nkunda Data, nkongera nkakora nk'uko yabintegetse. Tumenye ko kuva aho twemereye Yesu Kristo tukamugira umukama n'umukiza w'ubuzima bwacu, yaratwemanze muri byose, yaratwemeye, aratwakira nk'uko natwe dutegerezwa kumwakira wese. Hari igihe ashaka kutwigaragazamo nk'umuntu ashobora guca mu kubabara, ariko bikamubera akaryo kukwerekana kwa kundi Imana. Igihe cyose uca mu kubabara ni teste y'ingene ukunda Imana. Mwari mubizi? Ni teste y'ingene ukunda. Erega none ufise ibikwegana nka babandi twese twiga turavuga ngo ababosi tumenyane, ufise amagara meza nk'aba bajene mbona ngaha bakiri bato, ufise ico wiha n'ico abandi, n'ico usesa, n'imbwa zose utunze muhira, byoroshe kwinanza Imana. Hari abatubwira ati twebwe ngo tuvuga ibisabisho by'ijambo muri katedrale ko hasenga ababosi, bari bakivuga ibisabisho byo gusaba, ibyo gukenguruka gusaba kuninanza. Hariya mu Kidumbugo no bavuga ibyo gusaba dutabare bikamatora barayusa.
mugabo iyo umerewe neza gutyo biroroshe ko ugaragara kwiyungura kundi Imana, ariko iyo bikuvuyeko, kuko kandi hazoza igihe byose bikuveko, hazoza igihe n'uyu mubiri wawe ukuveko, ubwo uzoguma ugaragara yuko ukunda Data. Nico ciza ca mbere two kwama dusaba Imana. Niwasaba ibikwegana, uguma usaba kirya kintu Yesu yatubwiye, kuguma mu Mana, kuguma muri Data, kuguma mu nema yeza, kugira ngo naho hoza ikintu, naho mboza yo gusenyukirako, yumva iti nsenyukiye ku muntu akunda Imana. Ico kintu kiduherekeze mu buzima, mu butumwa, mu ntumbero zose twiha, mu siguro zose duha ubuzima bwacu, gushika no kuri wa musi wa nyuma, n'urupfu ruzorugira ruti ndariye umuntu akunda Imana. Amen.